Bakundusha ngo BMBC ndabaramukije. Nitwa David Ntamakuriro muramenyereye muri BMBC. Hanyuma rero turafise project turiko durakorera mu gahahe turiko turubaka amazu y'abakiriya bacu batandukanye. Twarazanye umugambi wo kubaka amazu yo kugurisha. Aya mazu tuyubaka inzu yose itangwa izwi nyeneyo. Agashobora kugira ibyahinduye kuri plan imbere yuko yubakwa. Rero ubu turiko turubaka amazu atari makeyi. Aya mbere tuyagejeje muri phase ya finisiyo. Donc hajya aya mazu bayaheraheza, hajya aya mazu bayasikura, batumbereza nyene inzu kugira ngo ibe ico nyene yashaka kwiba. Rero uno munsi nari nazaniye bano bagenzi bacu bakora ngaha, bakora muri atelier de menuiserie ngaha dufise. Turafise atelier de menuiserie en bois na aluminium, icifatana na atelier de soudure kugira ngo twikorere ibintu mu buryo bwiza kandi tutazerinze mu buryo bwihuta. Kandi rero barafise ibikoresho bakoresha by'imashini ngaha muraza kubibona. Nibaza ko ishirahamwe igihe ryagura zino mashini mwarabimenyesheje ku mbuga. Ubu rero kugira ngo umuntu akore imiryango ya kijambere canke ayitere canke ayigorore neza, arakenera ivyuma bigezweho henibi. Mwene ibi bafise n'ibindi turiko turabazanira bizoshika mu nyuma, vyo guponsa, vyo guteranya, vyo gutobora mu buryo bwihuta, sivyo? Murabona buryo mashini, ni mashini portable. Umuntu ashaka gukoresha mbere adanafise n'amatara nk'igihe yagiye gutera umuryango ahantu mu nzu, adakenera gucomeka, zijya zirakata n'ibindi. Voilà. Rero twabazaniye amamachine azotuma bakora ibintu byo kuri qualité twifuza. Ibikoresho tujija ko bizoba bigoroye neza. Kuko urumva nkuko muzi ngaha mu Burundi kenshi bigenda usanga abubaka amazu nkuko tubikora kenshi ntiyaba bafise henize inzego. Usanga iyo umuntu engineer yubatse inzu acaza kurondera abandi bantu bafise heni ibikoresho. Mbere nk'ibi ntibinagwiriye ngaha mu gihugu sino bahenda. Ibikoresho twabazaniye usanga amateriye menshi ntibirimo ndabizi nk'abafundi baca babibona. Rero bagaca bafata imiryango kayikomanda yakorewe ahantu udafite na equipement nziza, urumva ntishobora kuba myiza. Ibikoni, ububati byose birakenera henize equipement kugira ngo bibe ibya Kijambere. Rero umva turiko turabaha raporo. Uye mu gahahe nitwareka kwavugisha, turiko turatangura mu misi etape yo guheza amazu ya mbere azoba heze meze akurikira. Rero ni mu ntumbero yo gukora imiryango n'ibindi bintu bijanye navyo, ububati, ibintu bikorwa mu mbaho, ibikorwa mu aluminium, ibikorwa mu mabuye byo mu bikoni n'ibindi, kugira ngo amazu yacu tuyubake mu buryo bwihuta. Je novuga ko rero tubereye twe gukorana na mwebwe mwifuza kubaka mu Burundi. Turafise ibintu vyotuma muduhitamo. Ishirahamwe rimaze imyaka rikora, rivuga ukuri, ryipfuza gukora ibintu bimeze neza n'ivyo tutarashikako, n'abandi ntabyo barashikako ngaha. Nukuvuga ntibazodutanga gushika kuri vyiza mwibaza ko ari vyiza kurusha ahandi, sivyo? Rero turi imbere, dufise umutima mwiza, dufise amatima akomeye nkaya. Murafise abarchitect ngaha aya bakora muri BMBC, aba engineer, aba soudeur, baki abakarere, abantu bose bakora inzu gatuma ibaho, turabifitiye bamaho, botuma ibintu byanyu bikorwa neza. Hanyuma uyu mugambi turiko turakora mu gahahe, murabona uko atera imbere kuri yarire ishoboka, nta kintu na kimwe kigenda nabi kugeza ubu. Urerekana ubushobozi dufise. Turiko turakora umugambi munini tutari bwigere dukora, aho usanga nk'ubu tufise amashanti hafi 200 mu kibanza kimwe, kandi dufise namwe na atelier. Rero vyerekana ubusere BMBC ifise n'ukuntu iri kwirakura. Hanyuma twarabwiye ko mu minsi iza tuzobashikiriza ihindi migambi, ihindi migambi ikomeye ngahe Bujumbura kubaka ibigwati nk'ibi nyene. Rero abantu bifuza kubakisha amazu haba nga mu project BMBC homes canke mu matongo yabo ari hirya hose mu gihugu, bakaba bari muri diaspora canke baba ngaha mu Burundi,
twimvira ko adresse ya BMBC ari nziza. Nos architectes ni imbattable. Nos ingénieurs barabimenyereye. No menuisier murabona equipe bakoresha. Sivyo? Mwarabonye ko muri logistique turiko turagwiza amakamyo atuma turonka imizigo mu buryo bwihuta. Kubera aho ngaha mu gahahe twasanze hari ibijage birashika bitevye bigatuma ducererwa iminsi minaka. Twaciye tuvuga ati tugira amakamyo tuze turabikora. Sivyo? Kandi menshi yarenge zokora dukoresha. Nukuvuga ishamwe riko rakura. Bashaka kutuzeza rero mbere n'imigambi komakomeye. Mu myaka iza tuzoba dufise ngira mu mwaka udashanke mu ikurikira. Ivyuma birebire apana hene utwo mu ntoke. Ibimwe biterura imiziga amagri n'ibindi. N'amakamyo menshi, n'amamachine menshi akora amabeto n'ibindi. Rero abantu bipfuza kubaka batwiyumvireko. Turi adresse nziza. Woduhusha afisha tutuma hari gahe yo kwicuza nkuko bamwe bamaze kwicuza muri no migambi dukora bakanka kudukoresha babizi kubera abarundi barakunda gusakuza insaku n'ibindi munahubwira ngo bihe mwene wanyu ngo bihe naka turazinanye kandi ibintu murabona ibikoresho dukoresha urashaka kumuha umuntu ibintu kwera muzinanye ugasanga nafise ibikoresho nk'ibi bikanka ko umugambi wawe gukora neza kandi atakwanka nawe sivyo kubera utabizi ntavyuzi tafite ibikoresho ntavyufite ibikoresho sivyo nako tumaze imyaka twiyubaka tugeze kwa koda amajana n'amajana kugira ngo hanyuma mwibuke ko ukumona turi ngaha mu gihugu hose dufise abakozi nkuko nyene bariko barakora migambi ya BMBC ishingwa n'abakiriya bacu batandukanye bari hirya no kwisi namwe rero murashobora kujamwo tukabakorera ibintu vyiza imigambi yanye karesisa mukanye n'ishirahamwe rifise inguvu ribimenyereye ntiduhababuka kuri ibintu byo kubaka turabizi turabimenyereye ingorane zirimo turazizi twama turiko turangana nazo kandi nta bibazo dufitane n'abakiriya bacu kandi dufise benshi ibi ntiwobishikako abantu batagukunda kuko samahera twagiye gutora mu banki yaguze ibi samafaranga twagiye twivye ahantu n'abakiriya amajana bacu ba BMBC bamaze imyaka batwizigira abandi mbere baduha n'ivyiyumviro bandi mbere bakaduha n'amatongo kubera babwirwa ko atikora ibikorwa sivyo turi abantu atamuna kwiye kubahomba kubera gusamara reka rero ndabereka ubu aho bino bikoresho bizokorera urashaka kunkurikira namwe muce mubizana bino bikoresho bizokorera ngaha izi nimbaho izi nimbaho turiko turakoresha mu vy'imiryango n'ibindi dukora ububati n'ibindi bana nk'izi nimbaho zomye zifise inguvu hanyuma uku niko projet aya n'amafoto yerekana uku ni projet yo mu gahaye turiko turakora ni yahera izo imeze bala n'amafoto yerekana iyo abantu batugendeye ngaha turabereka bagatahura neza ukuntu bazohaba batekora n'amafoto hanyuma rero twarisuganije hano reka tubereke iyi ni atelier twatangiye gukoreramwo bino bikorwa vyo ni atelier nshasha ni atelier nshasha iyi atelier misango twayizanye kugira ngo photographe yoje hajya kugira ngo mugabo ngira ngo voilà mu mubise ngaho iyi ni iyi atelier izi machine twazikomande tuzikuye mu mahanga ni okay urabona nk'iyi urabona voilà ok ça va voilà iyi machine rero urabona iyi twita degosheje abodete iyi machine yitwa
degosheseze iyi ni kugira hagira ubaho nyene bamaze kurugorora neza bace barutumbereza hari izi sindi ko zaka iyi nayo iyi uvuze ngo iyi mikoresho iki none bala kama forme yose kama design forme zose tukeneye zose washaka gushira hasi ni bari okay bala iyi nayo yitwa ishirahamwe nanjye ndi umumecanisee naravyize mu ishure hanyuma yitwa raboteze iye mwoshora kwatsa yitwa raboteze okay hanyuma iyi nayo yitwa tupi iye boshaka kwatsa mugabo ngira boshaka kwatsa voilà yitwa tupi voilà hanyuma yitwa sirikire voilà hariho mortezeze hanyuma none just iyi mortezeze gasupa umbwira gasupa ari wombwira ukuntu ikora iyi iyi mashini bayita mortezeze ifasha gutobora ico bita mateno kugira ngo ugire amamorteze kugira ngo ugire assemblage neza nka kadrema y'urugi no kuntuzenya ku ntebe ziga zinyegamo nka saramanje iyo urayitiza mu gutobora no kubitanda navyo nyene birashoboka ukayikoresha ni nk'ibintu nk'ivyo n'ibindi ishobora gukora. Okay rero mwege muri ngaha tugomba tuyage gatoyi duhagaze hano kubera duhe tubwira abakiriya bacu abakunzi bacu hanyuma mugabo sinzi ko no nkerekana muri urumva aha ni muri atelier domenuiserie aha naho hari stock mugabo kubera ya atelier izoca yimuka rero sinzi ko mune woza ngaha tugomba re mutonde guke oya imitonduko bamwe ni baje ngaha hirya yanje ngomba nyage rero n'aba bafundi dukorana ngaha ngomba nyage n'aba bafundi dukorana ngaha mwokwegera hano mpereye kuri bashasha canke mpereye kuri yahumuye tumanye igihe mbe juste wewe wotubwira buri wewe ukora muri shirahamwe kuva ryari? Ego je nitwaharaga kiza Justin kabandi umumecanisee maze igihe kirekire gose ngo na BMBC nibaza ko no bafise nk'imyaka 6 canke 7 dukorana na BMBC. Okay urumva fise burambe muri go kazi ego kiratomwe none namahinduka ni namashangema yaho ubona ahari aboneka mu kuntu wahora ukora muri BMBC nk'umumecanisee n'ukuntu mugiye kuzamurakora ubuntu kuri nyakubahwa umuyobozi mukuru wa BMBC nuko turagushimiye gose ko waduzana ibikoresho bigezweho bizotuma dukora akazi kacu neza cyane nk'aya maponseze watuzaniye azotuma tugira finisiyo imeze neza ndabona watuzenda compresseur kuvuga yuko uzosiga ibintu dukoresheje compresseur
kwa kundi bakoresha nyene mu kusiga imodoka umva twifuza ko nyene ko bizogenda neza cyatomoye yego wobwira iki none abakiriya ba BMBC wewe umenyuzi rero na urahumuye oye nuko yaciye anyegeza imvi n'utuvi aradufise uravyumva n'ubuhanza warakoze ibintu bitari bike yego ariko uravye ukuntu turiko turorianta kano kazi mukora ka menuiserie muri BMBC yego nta kabijya none ubona ufatiye ku myaka umaze muri menuiserie mu Burundi ashari ikintu gyambaye gose cyahindutse ngaha muri BMBC ukuri gikomeye cyane ikintu kinini gose urabona kare twarakoresha imashini z'abandi twaza gukota kwijabe za Kamenge z'ahandi mugabo unye dufite imashini zose zikwiye dufise imashini zitandatu zikora ibintu byose bikenewe zinini kandi niniya nta mashini nimwe tubuze zito nazo zingahe ndabona nazone ni nyinshi ndabona bonseze portatif irahari nka zibiri cyangwa zitatu ndabona foreze nayo ni portatif n'indi isanzwe ducomeka muri courant ndabona ni vyinshi vraiment misumeni ugezweho amaekera ameze neza niveau umva dukora ibintu gose ko dufise ama niveau ashe no kuri turashimye gose okay urakoze cyane hanyuma reka nyage na wewe onyibutsa ukuntu witwa mubarire urumva abaye mwarigeze kumva tugira appel d'offre mu minsi heze muri BMBC mu vy'akazi nta vyikimenyane kubera dukeneye abantu bafise umutima wo kugashobora kandi bakaza imbere banakize twashaka kugira ishirahamwe rero ikura tuvuga ati turondera abantu babahinga b'abamenuisier bakiri bato bashobora kufatanya n'ubu twari dusanzwe dukorana kugira ngo ibintu bigende neza rero urumva ucinyibutse izina kuko sindakumenya neza okay Siriyake we nawe akazi ko gukora ivyimbaho wakigiye kuvuga jewe akazi ko gukora ivyimbaho nakigiye kuri ETS Rurenda ETS Rurenda iri muri commune Rutegama ni bande muri mwege bakigiye muri ETS Rurenda mwokiriza okay urumva ishure turanashimiye twaragize appel d'offre twasanze abaje cyane arabo kuri ETS Rurenda sivyo kubera bigisha ibintu byo kubaza barakoze kwa bafite iryo shure nako bashaka gukora ibintu bya Kijambere dukoresha abantu babisomye mu ishure bashobora guhuza neza kandi banabikora nyuma yo kuvyiga mu ishure bafise amateriya canke bakora amandi materiye ego Siriyake wo tubwira rero nakabijya kaho ubona wari umaze gukora kino gikorwa amandi materiye nakabijya kaho ubona kari mu byo tugiye gukora muri BMBC uzoba uri mu bakozi bashasha muri kino gisata gishasha je n'umumenuisier naje wa kera burya nanye nadikoresha zino mashini ku ishure mugabo urumva barandusha kubera ari byo bakora no misi yose nacenja mu bindi rero nakabijya kaho ubona mu bisanzwe jewe nahora nkoresha intoki cyambere nambere ntangwe gushimira BMBC yankuye ruguru ikanzana mu gisagara kuyikorera kugira dukorane imigambi yayo cyane mu gisata cyo kubaza itakuzi Siriyake itanzi ntiyaravya gatumba nitwakubajije ngo ninde yakuzanye yambaje ati ninde yanzanye yego ubunye ndi kumwe nabandi riko nifatanya nabandi mu gukora menuiserie muri BMBC ufatiye kukuntu tugiye kuyikora menuiserie mbere mwanatanguye maze mutanga kwasambura imiryango n'ububati bwishi twovuga ko ari menuiserie ya Kijambere canke isanzwe mu bisanzwe ni menuiserie ya Kijambere kuko je nahora nkoresha intoki nta mashini arimenyereye ariko ndabona ibintu bigiye mashini bazikoresha hehe amaja hehe jewe mu bisanzwe nagenda gukoresha muri handicap Kiganda canke kuri ETS Rurenda aho nahoze niga yego urumva kiri kwishira bazikoresha imashini none barafise nkizi zose kwishira wizeko bari bazifise nkizi zose twabazaniye bisanzwe zariho mugabo kuko abakozi bagiye baraziba zose zirahera yego ngaha rero uzoba uzifise n'ubujeje kuzicunga kugira ntizibwe mwege muzora muyitora mumusinyiye ko muyitoye ku mugoroba murometa abandikira arahari sivyo ego cyane hanyuma reka mbaze uyu ari nyuma yawe kumbure nawe ambwire wari we okay oya reka mugane na Gaspar voilà Gasupa hiyo ndashika mu nyuma wewe nawe waje ngaho uvuye hehe jewe nkuko mumbona ngaha
naje ngaha mvuye aho bita imuramvya nahora nkorera kuri atelier bita mu gatabo ku mubosi bita Hermes nukuvuga amamachine twahora tuyakoresha mugabo dushitse ngaha anye kuri BMBC iri shirahamwe twasanze riteye imbere rifise amamachine by'ukuri ateye imbere kandi menshi nko kugorora twe twaragorora bagaca bakoresha intoki ariko biraboneka yuko amamachine yo ngaha ari specialize kuzo twakoresha ukoze ikintu utera wafatanije bikagenda neza rero turabona umuvuduko wa BMBC ko ari mwiza cyane n'ukuntu tuzogenda dukora ifise rapidite idasanzwe rero by'ukuri mushishikare mbere ngira ngo kwagura uburere kugira ngo n'abandi bashobore kuronka bitwiteza imbere twifuza agasupa yuko nimba ubu muri amenuziye 10 umwaka uzamuzoba muri 30 canke 40 canke 50 kubera tuzarufise imigambi nkiyo mu gahahe nyinshi cyane tari munsi y'ine canke 5 bizotuma rero mukena akazi kenshi canke imige nimoshaka gukora ibikorwa bigize hanyuma nagatatu kintu wewe warose akazi muri BMBC gute jewe nagiye numva umugenzi afise telefone nini antelefona aturazoza hano ikintu ndakubwira twumvise ishirahamwe rigomba gutanga akazi hama kubera nanje ata telefone nari mfise nini nca ndava aho narindi ndagenda ndamusangayo acaranyereka ateheraba ti rero wewe ugenda ukunuku naje kuri orientation kuko ino mu gisagara ntaho narinzi nka neza hama niho rero twanakora ibyo basabye bya impapuro zo gusaba akazi ndazitunganya zose hama ndazana niho nahashika mwaratubajije ibibazo muratubwira ukuntu bigiye kumera none by'ukuri uko mwatubwiye turiko turaraba nta kinyoma na kimwe kirimwo uko mwabitubwiye niko biriko akazi muragafise ibikoresho murabifise ivyo mukora murabibona sivyo kirumvikana yego ntiyabuze n'ibihumbi 10 ishirahamwe rirabaronsa byo kubakira sivyo yego urumva kwanza byose bipanze neza rero wewe warabaye menuisier kugira dukore no atelier twabaje na mega menuisier umuntu abatuma ikintu ukagiheza mutevye tukaturacereza abakiriya bacu tubona duti ibintu bizava bikoje ingorane ku bakiriya bacu reka twikore atelier tuzane mwebwe sivyo uravye ukuntu dupanze ubona hari imvo zizotuma duzosubira gucereza abantu ibikorwa mu kubagara amazu mu kubakorera ububati n'ibindi jewe ngiye kwihweza BMBC nukuri nta kintu cotuma duteba mu guhereza uwatwituye kuko BMBC yaritunganije bimeze neza rero nta muntu aza kudusaba ibikoresho tumwugarire nk'amazu canke tumukorera ububati mbona yuko yogira ubwoba nanje ndateye intege abo baboza ngaha kuri BMBC batwitura bivanye namwe bwe mudufashe mu mugongo ndabona ko atabwoba byo batera urakoze cyane hanyuma nawe ndakubaza uvuga akazina kawe yego murakoze jewe nitwa Kwizera Pacifique nkaba ndumumenuisier ngaha muri BMBC muga nkaba ndi mushasha ego muri make jewe amashure nayize muri ETS Rurenda iri mu Rutegama mu ntara ya Muramvya nkaba namaze amashure mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko maze kuva mu iryo shuri ry'umwuga ryo kubaza moderne nashoboye kumera nk'ubandanya ko nivyakunze muri conducteur de travaux bivanye n'imbo z'ingwara ariko maze kuvayo naritunganije mu tugambi duto ndabo mu travail kuko nta kundi nari bugire ariko haje Imana yishurira ku gihe niho naje mbona appel d'offre rero nsanzwe mbaye Bujumbura ndabona umugenzi arambwira ati vaut mieux que ushika ahana nkakwereka ukuntu ujya kugira wuzuza dossier hanyuma ukajya kudepoza ukaraba yuko chance zawe zocamwe naguciriyemo mu Burundi kumbere mu bindi bihugu abantu baba bazi ko iyo hagize appel d'offre atamucujamo ko rero udafise umuntu indani utaronka akazi nico gituma kumbere ego mwaje muri benshi mugabo turavye abantu bakeneye akazi mu Burundi namenuizie twibaza ko haje bake kubera biyumvira ivyo bintu nyene BMBC ugeranije n'ukundi kuntu bamuvyumva bivuga mu bantu ngo batanga akazi ubona hari nk'ibintu urakeneye gucengetera canke uzana ubuhinga bwawe
bo murakoze cyane kunsubira kuniza kanya nukuri BMBC vraiment nishirahamwe nukuri nta kimenyane kijamwo bon au fait bafise critère barabira ko mugabo ntavyo gucengetera ntaki ni hamwe bavuga ati Imana yishurira kugi batanga akazi sero iyo umuntu ari habitué kubikora n'uwemera condition za société cyatomoye n'est-ce pas nuko rero murakoze hanyuma reka mbaze abandi turi benshi kumbura bamwe ntibari ngaha turafise n'abandi bakora ko bariko bakora baruko bakangahanye n'abandi bakozi mugabo reka tuyage n'aba bari mu kuryo Ego hanyuma mwabonye ko benshi bavuye ruguru mugabo bose ntibavuye ruguru bose ntibavuye ruguru hariho abandi baje gusaba akazi muri Ateliers yacu nshasha basanzwe bangaha ibujumbura rero twagomba tubaze uyu nawe turi kumwe wonyibutsa akazina cyitwa Mpawonimana Simeho nkabavuka muri kominisare ntara ya Bujumbura rirahe murakoze cyane Simeho hanyuma aho hashitse gute nahashitse ndafise umuvandimwe yarambariye ati muri BMBC bariko baratanga bagomba kuguruza atelier domenije ndavuga ati mugenzi uraraba umbarize igihe bazohamagara hanyuma mpeze nanje nze nitabe hanyuma abambariye ko bamaze kuhamagara ndaza ku biro murami ikiganiro ndasaba akazi interview yego cyane hanyuma akazi barambara ati akazi urakaronse muri BMBC nkuko bisanzwe baba baratevye bwo kukubwira ko watsinze interview oya ntibatebeje cyane nca mfatiraho nganda babwira muri BMBC turi efficace muri BMBC turi efficace no kuvuga tugize interview yo gutanga akazi nitwa dushaka ibintu byo tutiteguye ntiduhamagara twege ibibazo kandi nta kwezi kuhaca nukuvuga dutanze ibibazo bonyene komisiyo irara yize ababibereye buke bashaka contacta rutwaze byo bashaka gutangura akazi bandanya hanyuma rero wewe ukurikije kuntu tuko turakora ngaha urumenuiziye twarabiyaze muri interview rafite experience mugabo uravye kuntu tugiye gukora ibine bikorwa by'ibijyanye n'imbaho n'ivy'amaruminium n'ivy'amasudire tuvyikoreye ata wundi muntu uzakazambira ngo dukorere ibi nibi ahave akora ibintu yigire kubera ziko atari iwacu nta kabijyo ubonamo kurikije experience ufise mu yandi kabijya ndakabonamo vraiment nkuko bisanzwe nahindi sanzwe ibyo nahise ndamenye no kubikoresha mu Ateliers yose narakore muri GTS ndakora muri Alpha Technology ndakorera mu Bukeye muri Sefa no ngahe Bujumbura amaze gukora mu Ateliers menshi atandukanye je muri genda kimazemo imyaka 10 ndiko ndagikora niyo bana umenga ndacara umwana muto cyane ndo murambe mu kazi tumaze igihe kirekire kiratomoye none uwo kwizeza iki aba kwanza kuba mufise experience nabonye n'uyu afise naje bandi tusanga nawe garabo tungana oya wenda baruta bijyanye n'umutama mwabonye kuba mufise experience kwanza sarasure abakiriya bacu sije dufise abakozi bafise experience hanyuma kandi mwumvise ko afise profile ituma ibintu byinshi twobigisha babimenya kuko muri BMBC ko ari kwiga urakora wiga sivyo ubwo doshaka kudodana amamachine mu myaka iza cyangwa imisiza banyange mutigeze munabona azotuma mukora ibintu byiza kurusha sivyo abakiriya bacu ba BMBC badushinga imirimo rero wewe ufatiye kuri kono dupanze twavuze ko waciye hatandukanye ubijeje iki chef vraiment kubwanje nibareme gukora turashoboye ikintu uko bavyifuza tuzokiva ku mwanya uri utomoye abantu batuguriye amazu mu gahahe tuko tubakira amazu yabo ngaha tuzoshira muri imiryango yabo n'ububati miko murakora benshi ntibari mu gihugu bari mu mahanga uravye kuntu tuko tavyifatamo ibikoresho dufise n'ibindi biko biraza nabo bijeje iki chef vraiment kubwanje ko ndabizeza borema turabikora ku mwanya utomoye kandi tunyarutsa cyane nuko rero reka ndabapresente ubundi wa nyuma hanyuma muce busaba kubikorwa sivyo hanyuma unawe yobasigurira wari we ukuntu ashite muri BMBC mu majambo make cyane agatubwira ukuntu abona ino shirahamwe agacagira n'icabwiye abakiriya nk'akarero batwizigiye batatuzi kujya baje gusaba akazi muri BMBC utahazi unahabwirwa burya n'abaduha kano kazi muri ko murakora nabo ntibahazi benshi ntituranabonana sanga ari mu bihugu bitandukanye hirya no kwisi nuko murakoze yego nitwa Ndayishimiye nkaba nize uwo mwuga wo kubaza kuri ETS Rurenda
namaze uwo mwuga kuvyiga kuri ETS urenda mu 2013 hama ndabandanya ndakora urumva umaze imyaka 9 uhejeje kwiga no mwuga ego mwico gihe barampaye akazi kibiraka kw'iryo shure nyene ndakora ibintu vy'imizinga ibitiba hama inyuma yaho nca ndava mu gihugu ndagenda muri Tanzania ndamara y'imyaka 6 niho nagaruka nkuko kwezi guheze k'umunani hama maze nk'ukwezi n'igice niho naciye numva umugenzi ambwira ati burya je ndafise telefone nabonye appel d'offre yo muri BMBC ati kandi wo kwandika ari gihe wogirirwa amahirwe nca ndandika nca ndamaruka ni Bujumbura hama heze iminsi 2 baca barantelefona ndaza ndakora interview bukeye bwa baca barantelefona ati ngutangura akazi rero maze kuza naraje sanga BMBC iripanze imeze neza ari amamachine ameze neza ntiyari amacanja yego cyane sivyo ese ibintu byo kumbuga asha naravyiboneye cyane kandi imbere kari inyuma karahinda bandanye ninaciye ituma mpamagarira abandi dufate nk'ari mu bihugu bitandukanye ndavye nk'uko twakora muri Tanzania narabikoze ariko muga twakoresha iminwe ndetse naranavyigishije abanyeshuri baho abarundi n'abatanzania bari mu mpunzi ariko ntaho twigeze tubona imashini nkizi ziri ngaha canke izo twize ko ariko ziri ngaha mbona zimeze neza cyane ndetse nico mbonye akabirya burya hariho byinshi bikorwa n'imashini ziri fixe ariko ico mbonye akabirya hariho machine nyinshi mbonye zije ubunyene za portable za finisiyo yego ndabona no hamagira abakiriya yuko ngaha tugiye gukora ibintu vyiza cyane kandi by'agaciro bimeze neza murakoze cyane uvuze uti turafise uye mu buryo bitandukanye n'ivyo nahora mbona turafise imashini idufasha gusatura imbaho no kuziteranya mugabo turafise n'izindi mashini zo gukuyengeza ibintu dukoze bigasa neza rero muri BMBC tuvuga ngo iyo mwubake neza ntushobora kubaka neza udafise ibikoresho ntushobora kubaka neza iyo uzerinze muri vyose tuzoguma tugwana n'intambara yo kuzerinze tisuzoyitsinda kuko nta nyamwigenda ko abaho ariko tugera ahantu tugira ingufu sivyo hanyuma ndabifurije ku akazi keza hanyuma mwirinda amasanganya mukora mu bintu by'ivyuma ntihagire umuntu ngira ngo abijeje barabizi ahaza kwakorera yanyoye ntihagire umuntu aja ku matelefone akoresha amamashini kirumvikana naho mufise ama assurance mugabo umva ukuboko kwacitse ntibagusubiza katomoye murakoze rero iyo mwubatse neza na BMBC